mu gushyigikira aba bashinganye bavuye bakora urubanza rw'iteka. Ubwa mbere twari twabwiye yuko impunzi ari ubuhonje, ubwo tugira tuyababwire yose amazina yitwa n'inyishu yawe n'indoto zawe. N'inyishu yawe n'indoto zawe. Ni byiza gutanga muzi by'Imana yabateguriye kuva kera abakera isi itarabaho. Imana irabibagaragarije Egide na Leya, iduhaye umufasha uzogufasha ubuzima bwawe bwose, akara ko mu mara yawe n'inyishu yawe n'indoto zawe. Mwamikazi w'umutima wa Egide, umutima wa Egide ntuzowubabaze, uwo yahisemo uwo yubaha w'agaciro kuri we. Sayangana kuko wasabwe n'umwiza hama muraheza murasa. Igihe mwahuye ijya mbere mugaheza mukayaga, ijambo ryubaka ariko ridasambura, rizana umwizerano hagati y'abashimanye. Inyishure y'abamuhaye Egide itababaza, yamweretse ko uwa agaciro mu buzima bwiwe, kandi ariko akubwiye atanga hato, byamweretse ko ushoboye no gutunganya iby'urugo rwanyu. None imbere y'amakungu izuba ryaka, ibyo Egide atari bwigera abona, umuco na vitamine D bikaba bimugaragariye imbere y'amakungu izuba ryaka. Aho mwayaga ibiti n'umuyaga byarumva ko Egide ariko arakubwira ukuri, kuko yahuye n'umunyakuri araheza muzuza ukuri. Aho ababibona bibaza ko ari bitito, none bikaba bihavuye biba ibirori bihezagiye by'iteka. Umve Egide, Leya n'inyishu yawe n'indoto zawe. Nawe Leya uri inyishu yiwe n'indoto zawe. Imana n'amahoro ihezagira urugo rwanyu, ibyiyumviro byayo by'amahoro ibafitiye bibakurikiye. Nimwashika mu bibagora, muzotabaza Imana itabara itarinze gutabaza miliyoni. Amahoro atari amabondo azovure mu rugo rwanyu, murazobana amahoro nka Isaka na Rebeka. Imana ishishikare kubitaho. Umveya Egide avuze ko azoguhemukira, ko azoba ari icyaha kidaharirwa muri we. Cela décision irréversible pour lui. Ariko avuze ko agukunda, ngo yaragukunze aragukunda kandi azokwama agukunda. Ngo yarota wewe arota wewe kandi azokwama arota wewe. Uri inyishu yiwe, uri indoto ziwe. Mumfashe tubakomera amashyi cyane menshi rwose, amashyi menshi yo kuri bwite zabaye kwezi bitoye.